I say go, gonganisha glasi, hapa full pia, yani full mitikasi. Leo ni moto, kuna watoto, kwa hizi beati tutawasha kushoto, check dance, full peace na team Mastermusic. Reka tubahe ikaze mwese mwashimye kudukurikirana. Iyi ni Indundi TV, mutumire wacu muramubona ari ngaha kugira atubwire byinshi tutari tuzi, ndetse anatubwire bya bindi tuba dufitiye amakenga. Reka tubanze kwanza tumuramutse n'amahoro. Ego n'amahoro, nanje nongera ndamutsa bariko baraturaba, bariko baradukurikirana, abagenzi banje, abafana banje n'abafana b'Indundi bose n'amahoro. Ego Jadix ryavuye. Jadix nibaza yuko kenshi urudome je ruratangura kuzina giwanje. Nibaza kera narakunda kuraba dessin anime yitwa Jadix. Jadix rero narayikunda sana, mu nyuma yaca ndavuga ati kubera iki ntokura ko dena nje shireko Jadix. Chamba Jadix guco gushika no munsi. Iyo uvuze ko ari urudome rwa mbere, amazina wahawe n'abavyeyi naya? Nitwa Nkunda Juma. Ego. Ni Muislamu. Neza ngo ni Muislamu, ngo nta birebire dushobora kumubaza, yakubwiye idini giwiwe kandi ntuharire nuko nyene. Kubera iki agacerere ka Jadix kagamijiki? Ya gacerere rimwe birakwiye ko umuntu aja mu gacerere. Novuga yuko je umwaka uraheze atakina kimwe nkoze. Ndibuka indirimbo naherukira ko indirimbo yitwa Mfata, nari nayisohoye mu kwa mbere 24. Kandi sikuvuga ngo nahise gusohora ngo kubera ngo ibikorwa bitaye bihari, no, ibikorwa ni vyinshi. Ku mwaka warinze uhera James indirimbo indwi zishasha. Mugabo umwaka uheze n'umwaka nagenda ahura n'ibintu vyinshi bitandukanye. Novuga nk'ibisanga, iki carinjira giheze hakaca haza ikindi, iki kinjira hakaca haza ikindi, gushika yaho no munsi tuvugana bishasha birahari. Indirimbo ngezeko ndageze ku ndimbo 12 zicyahantu. Uno mwaka novuga ati kwinjira muri studio kugira nkore ntibizobikirenga, uretse ko nzovuvura. Urashobora kwitegekaniriza mukazi uratora kamwe uco kubita. Mugabo novuga yuko guhera mu ntango z'ukwa kabiri abafana banje nagira ndabateguze, ndababwire ko narakoze indirimbo ama featuring n'izindi DJ nyene. Mugabo indirimbo mpera ko ni indirimbo DJ nyene ko no gushutinga video clip narahejeje. Ego ngo icatuma adashobora kubisohora nuko hari ibisanga byinshi yaguma hura navyo, nimba atari banga ivyo ubona ivyo bisanga nibiki byatuma umuziki wawe ubona umengo wobanza kwanza guhagarika? Yeah, sometimes biravana, ibisanga byinshi bigiye bitandukanye bishobora gushikira umuntu mu buzima. Nibaza ko intandaro ya vyose iki kiza ca corona. Ndibaza yuko umuntu wese wari karaturaba nawe kurambaza uwo bitatwaye umuntu vyamutwaye ibindi, vyamutwaye amafaranga. Nimba hari ahantu hahora wisumamwo hategezwa guhinduka, naho haguma nimba hora uri hejuru utegezwa kugaba. Urumva ibintu bije bikatangura kuvuruga ubuzima, hariho rero ibintu bimwe bitegezwa guhinduka. Mugabo iyo bihindutse, nimba wari muri plan A ushobora guplaninga B, biragenda neza. Ikizero ubu uduhaye yuko nuko byagenze uko uyu mwaka ugiye kwirengagiza ivyo byose byahabaye, ama uheze ukore, duhe ikizere duhaye n'icyaha. Deja ikizere na namaze kugitanga. Hari lo 17 z'ukwa mbere narakoze indirimbo shasha clip, sinshimye kuyivuga izina. Mugabo umuntu bwiza ndashobora gusubira guhura nawe nkababwira kugira babimenye. Izosoka n'amasanamu narahejeje, ahubwo mboneyeho nakajyo gushimira team yanje, team Mastermusic, na cyane Masterland. Yarakoze ibintu byinshi bikomeye kugira nshobore gukora clip. Amasubire nshimire 5G Pro, niyo yankoreye indirimbo iri kumwe na audio hamwe n'umukomanda Momo Melody, dukunze kumwitwa umukomanda. Nawe nyene respect kwa sana. Nongere mfata nshimira abandi bose baje kumfata mu mugongo, abadansere, Queen Video, ibintu nk'ivyo. Ndababwire yuko vuba cyane ndagaruka mu gakino, kandi nzoza ndi ku rwego novuga ko ruzoba rushimishije. Nzoza meze nk'umwe nari nifuje kuba kera, ko kera hari gihe twashobora gukora music
ukabona kuri kura blagame abantu tugeze music tuyifata nk'akazi. Niyo mpamvu novuga ati sometimes kuja mu gacerere ukibika navyo nyene ni vyiza, naho umuntu ataba yibitse ku bushake bwiwe, muga no kwibika rimwe rimwe birakenewe. Ego icyo wize muri aka gacerere nigiki ugiye kutwizeza ko uyu mwaka ugiye gusohora ahadaciki igihe kirekire? Ya ikintu nize nyamukuru ca mbere na mbere, nta ndirimbo nimwe y'umurundi ishaka ibe ya gospel, ishaka ibe y'abaririmbyi bagenzanje, naragerageje ndazugurura. Sometimes tuna support ku postinga guha bagenzi bacu bari hanze. Umuziki w'Urundi vraiment ndasaba nawe yo bari umuririmbyi akara dukurikirana natwe tukegeza kwikomera amashi, kuko umuziki w'Urundi novuga uno mwanya tuvugana uri kuragera kuri gwa rugero na jewe nifuza. Hariho new generation iriki bikora neza. Ndibaza yuko atakobanira imiziki maze imisi soka nawe urayizi. Ni imiziki ya ndi uvuga ati turashobora gushira hamwe n'imiziki mva makungu, tukumva yuko natwe no munsi dutera ijwi kagenda. Hama ikindi tu nshobora gushima ni imiziki ishobora kudaha umwanya na mutonya imiziki mva makungu. For example nk'imiziki yo nga mu Rwanda, Tanzania, Nigeria zirinjira, mugabo novuga yuko umuziki w'Uburundi ubu ariyo novuga ko ari nomero imwe. Jewe umuziki wo mu Rwanda ubu ndawukeneye aho ndawusanga ndahazi kuri YouTube. Me bya bindi wavyuka ukumva uri uvyugwa n'indirimbo z'abanyarwanda z'abatanzania no. Uri kuvuga ku radio haba hose no mu studio, twa studio duto tugurisha umuziki. Ubwa mbere wabwiwa nuko umuziki usohotse mu gatondo wakangurwa n'imiziki y'abanyarwanda y'abarundi. Mugabo novuga ati ubu ndashobora kuba ndiko ndakangurwa n'imiziki y'abarundi. Novuga ati rero umuntu wari we wese, yaba aba journalist, yaba DJ babifisemo uruhara baragwanye, kuko akamo karatewe. Urabona ubu turashobora mbere no kuja muri show by samples ukumva ni indirimbo indundi jana kwijana. Hama umuntu yakoze uyu mwaka uvuga ati ni benshi bakoze, hariho nabandi bitashobotse yuko bakora muri izo ndirimbo kuri atubwira yuko ubu ziriko zirazana vibe. Indirimbo nka zingahe ubona yuko zabande ubona yuko zafashe cyane muri uyu mwaka? Ni benshi vraiment. Ni benshi ku ruhande rw'abakobwa no ku ruhande rw'abahungu. Mndibaza nka Esther Nish nta utamuzi. Ibintu ariko arakora, kandi sikuvuga ngo Esther Nish ngo ariko abikora ubu. No, yabikora kuva kera, ahubwo ntiyari bwaronke inzira atoboreramwo. Ariho aba Meili, cedugaruka kuri ba Very Nice, n'abakobwa I don't know undi yitwa Monia Fleur, amwe na uyu mukobwa yitwa Wise. N'abakobwa byaheze byarangiye bakoze bien. Ku ruhande rw'abahungu bariho tugiye kuraba nka Oleg, with designer, tukagaruka kwa B-Face. Vraiment n'abantu ugiye kuraba bakoze bien, ba Dojo San, empty number 1. Ego mwarumvise ibikorwa ngo ni byinshi byakozwe. Jadix yasanzwe akorera muri Mastermusic. Ikintu uratira abantu wabonye muri Mastermusic n'ubu ushobora kuyagira abandi ni igiki? Ikintu je nshobora kuba nishimira kuba ndi kumwe na team Mastermusic, nibaza yuko ari ikintu cyo kuba kumwe. Bamavuga ati ngo umutwe umwe ngo ugira iki, ni wigira inama sinzi wiyigisha gusara. Mugabo iyo uri kumwe n'undi muntu muri ko musenya mushira hamwe, biroroshe ko ushikira umwimbo n'ingoga par rapport naho genda wewe wenyene. Ico kintu novuga ati ikintu novuga ati ndishimiye nyamukuru nuko ubu dushobora guplaninga plan tukashira ku meza, tukavuga ati ubu rero wewe ukoze ngaha bizogenda uko kandi je naraba muri Mastermusic nakora ma audio. Me no munsi yarageze igihe nza ndakora audio naho noteba mugabo igasohoka na video. Ni kindi kintu mbona
cakarusho ndabona neza na neza Jadix wo mwaka uzokurikira ndashobora kuba ndi ikindi kintu bivanye na Mastermusic team. Hari urwandiko mufitaniye bijya bita ngo kontra? Ya je nka Jadix je turafitaniye kontra. Ndafise kontra ya Mastermusic entre tani kontra yo kuva 2019 gushika 2023 mais ndifuza gusazana na Mastermusic team. Ya kuko hariho vyinshi nashobora gushima kuvugira ngaha. Umuntu ashobora kwitanga akakwitangira avuga ati hariho ikintu ashobora kuronka n'ibintu nshobora kuzogereranya navyo. Jere mu buzima ndo umuntu adakunda guhemuka. Buyawe jewe haguhemuka jewe notuma mpemukirwa. Kandi ndabona neza intambwe nshitse kuno munsi bigiye birevoliwa inyuma y'imyaka 2-3 umwe bintu bishobora kuja mu buryo bikagera kuri rwa rugero twese tumva twifuza. Mu majambo make Jadix arashima umubano babanye na Mastermusic ndetse na Masterland asanzwe arongoye cyane gose. Ego Jadix mwamaze kumwumva byinshi yabitubwiye mbetse urashaka kutubwira ikintu utegekanije ikintu ushaka kubwira abafanzi bawe batorambirwa kukurindira? Abafanzi banje je nibaza yuko ni mu bantu batarambirwa uno musindije kubera abo bafanzi nababwira yuko imbuga ziwanje nizazindi nyene Instagram, Facebook page, imo turagenda kuri Twitter hose bandika Jadix ugasiga umwanya mukacandika the blacker ibikorwa vyanje umwanya n'umwanya bisangako. Yes, mukurangiza agende aturirimbiye gatoyi na Karengo murazi ko muririmbye ari byo bimuranga. I say go, gonganisha glasi, hapa full pia yani full mitikasi. Leo ni moto, kuna watoto, kwa hizi beati tutawasha kushoto, check dance, full peace na team Mastermusic. Reka ndagushimire Jadix nizere yuko nitwasubira kugukenera uzoza utubwire byinshi. Na cyane kuko murazi yuko tuba tubakeneye umwanya munini. Mwebwe mutabaye aba journaliste natwebwe ntidushobora kubaho. Yani novuga ati ni magiriranire hari ibintu byinshi dukora kugira bishike iyo vyoshitse bikabanza guca kuri mwebwe hama bigashika. Reka nawe tugushimire wafasha akanya ko kudukurikirana bandanye uri kumwe natwe icyo tugusaba no gushigikira abarundi ugashigikira ibikorwa byabo ndetse tuzoshike hahandi abantu banshi bibaza yuko tutoshika hama tuhishikane. Reka ndagushimire nawe wafasha akanya ko kudukurikirana nongera ndakwifuriza amagara meza bandanya ukunda iby'iwacu ngo abarundi nitwashigikira iby'iwacu nivyo bizotuma abandi banyamahanga bamenya yuko natwe tubishoboye. Reka je ndakubwira ati ugire umusi mwiza n'amagara meza.